mugera ewe mugera nzokurata ririnde rirenga ngo ngwiki mugera erega umuntu araramba akabona nejo waruzi ko icyo utarabona ucerekwa no kuramba none ubu naho imugera ngo ngwiki hambavu yuko mugera yabaye katedrale ya mbere yo mu Burundi ntuzi yuko ariyo yakiriye yatigwa ry'abasaserdoti ba mbere b'abarundi kandi iheruka guhimbaza ibibera y'imyaka 125 erega mugera n'umusozi w'iteka n'amateka none ubu naho habaye iki emwe igenekezo rya 15 myandagaro uyu mwaka ku munsi mukuru w'ihimbazo ry'urizwa mu ijuru rya Bikira Mariya umunyamabanga mukuru wa Nyenubweranda Papa Leo wa 14 azovotorera mugera irindi teka ryo kwitwa bazilike ntoya mu Burundi ngo bazilike bazilike ni isengero ifise agaciro kadasanzwe muri eklezia nukuvuga isengero ya Papa iyo nayo ikazobishashe Igitega mu Burundi erega turiko turakura mu kwemera nanje nzoburabira mu rugi baka ndahashitse none uwo munsi udasanzwe utunganijwe gute Kwigenekerezo rya 14 myandagaro uyu mwaka hategekanijwe igitaramo cy'ijoro ryose kizokugurwa n'inkuka ya misa izotanga igihe cy'isaha 12 z'umugoroba bukeye bwaho ku munsi mukuru nyezina kuva igihe cy'isaha 4 hazoba ibirori byo guhezagira iminara ishari gisengero ya paruwase mvyeyi ya Mugera yitiriwe umweranda ahantu n'ibipaduwa iyo nayo akaba ari izotegwa iteka ryo kwitwa bazilike ntoya mu Burundi inyuma yaho kuva igihe cy'isaha 5 hategekanijwe igisabisho cy'inkuka ya misa cyo guhimbaza umunsi mukuru w'izwa mu ijuru rya Bikira Mariya kizoba kirongowe na Cardinal Pietro Pauline umunyamabanga mukuru wa Nyenubweranda Papa Leo wa 14 akikijwe n'abepiskopi katolika b'i Burundi abazoba bavyiteguriye bazogabana indulgensia ya gose kaze dusanganira ivyo vyiza vy'Imana ku murambi mweranda